turi kumwe n'umuririmbyi asanzwe akomeye cyane Arati turaramukije. Amahoro neza. Mbega Arati ku batamuzi yoba Arati ku bantu batamuzi ni umuntu asanzwe, ni imvukira yo mu Cankuzo, ivuka mu Cankuzo. amazina yiwe nyakuri? Amazina yiwe nyakuri ni Rukundo Theoneste, niyo ivamo ijya ara, niyo Rukundo ijya T, niyo Theoneste. Arati muri iyi minsi ngo ntakiboneka mu ntara ya Cankuzo, yoba ari he? Arati ntaboneka kweli, ni kweli. Arati muri iyi minsi aza kurondera ubugara ahandi hantu, ari mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Kugira muje mu gihugu cha Tanzania muba mwabonye ngaha mu Burundi atakigenda cyane? Sikuvuga ko mu Burundi atakigenda, burya akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Nagiye kurondera nkuko abandi barondera. Mbega Arati ko mwavuye ngaha musanzwe muririmba, mwoba mwarabandanije cyane mwaciye mubihagarika? Jesi nigeze mpagarika n'umunsi n'umwe, ndabandanya pole pole na hariya ndakorerayo buke buke. Amatwi adusumira ngo hoba hari akantu gashasha mwatuzaniye n'ibyo? Ego cyane, hariho gishasha nazanye ira, sinovuga ko ari gishasha kubera yari imenyerewe. Ikintu gishasha igomba kize ni video, ira audio yari isanzwe imenyerewe. Video? Wewe ukore video aha mu Cankuzo canke uzoyikorera? Okay, video iriko irakorwa dukoregwa aha mu Cankuzo iwacu. Nashimye ko noyikorera iwacu kugira ngo intara yacu nayo nyene iboneke, imenyekane, bamenye ko hari abantu bakora umuziki naho nyene. Arati nimba atari banga mwotubwira iyo ndirimbo yitwa gute, imeze gute, iri mu mudiho wahe? Indirimbo sibanga, indirimbo sinzi mvuge ngo iri mu mudiho wa reggae, isa n'icanganyije, ariko yitwa Niko Bimeze. Iyo Niko Bimeze ni indirimbo isanzwe ivuga ku by'ubuzima, ko ubuzima ukungene bumeze ntubutware sana, ntuburazimishe ubutware kujya ubona bugenda, arafu tena ntubwemerere ko bugutwara, wewe aba ari ubugendesha. Ivuga ko ku muntu, ku buzima uri mu buzima urondera bishakirwa, ntiwigore cyane, mugabo ukore kijya umutima ukubwira, Imana nayo izogufashiriza mwaho nyene. Kweri ko watoye Niko Bimeze mu gihe usanzwe ufite indirimbo nyinshi utarakorera video? Okay, je natoye Niko Bimeze kubera ni indirimbo ifise amajambo ayofasha abantu mu buzima, sawa n'izindi zimeze neza, mugabo nakunze ko nohera kwiyo yerekeza sana ku buzima tubayemwo bwa kawaida. Mbega niyo video yoba ukoze ubwa mbere canke hari izindi uba waramaze gukora? Si ya mbere wala si ya kabiri, izo bibaye ya gatatu. Iya mbere yitwa gute? Ya mbere yitwa Nitakuwa Nawe. Ego. Iya kabiri? Ya kabiri yitwa Sonera. Zose wazikoreye ngaha mu Cankuzo cyane? Hapana, Nitakuwa Nawe nayikoreye mu Cankuzo, Sonera nayikoreye iyo narisanzwe ndi hiyo Mwanza. Ego, turiko turaraba amasanamu ya Sonera na Nitakuwa Nawe, turabona umengo aratandukanye cyane, karite ya video umengo ziratandukanye. Zose wazikorewe no mu direct umwe cyane? Ego, reka mvuge ko nazikorewe no mu direct umwe, gusa ibyuma byakoze si bimwe. Iyo ubwa mbere yakorewe ino twakoresheje ibintu byino, byari ibintu sinobigaya, bwari bwo bwezo tugezeko. Nga Sonera nayo yakorewe hariya, director ni wa wundi nyene, ni Kibatari. Gusa ikintu cyungutseko ni ivyuma asigaye afise byo gukoresha akazi. Ego, turumvise yuko ngo mwakoze nyinshi cyane, mwakoze Sonera. Ego, twaca tubona umengo Sonera yo bifise views menshi kuri YouTube, abantu bayikurikirana. Mbega burya ubuhinga bwo mwakoresheje ni nyabaki? Je nibaza kuri video ubuhinga ntuhavumbaza, labda tuze kumurondera director mwenyewe niwe ubaza iby'ubuhinga. Ubwa director na warakora nawe hari ibintu byiwa uba washizemwe? Sawa, nje ndashiramwo mugabo n'ibintu byo kuyipanga kwenye video no kuyiha ikala nzuri
ndibaza n'ukuboko kwa director ndamushimira cyane aritanga. Ego reka rero tugaruke kuri iyi ndirimbo y'uyu munsi yadukoranirije ngaha yabashikanye ngaha mu ntara ya Cankuzo niko bimeze. Kumengo iyo ndirimbo izatwara nk'imiliyaridi. Na miliyaridi izotwara gusa nguma ngaruka hahandi ndamushimira director wanje nta mahera novuga ngo yaranyatse niwe ayisimamiye wenyene niwe ariko arayikora wenyene nkawe nyene nta buryo nje ndiko ndakoresha niwe ariko arayimeneje wenyene. Ngo biratangaje ni uwuhe muti wamuhaye kugira n'abandi baririmbyi bumve nabo bamuhe kugira barakwe bakore? Sawa si Jesse namuhaye umuti na gato je nibaza wenyene ahubwo je mvuze no hava nsanga ndamuvugiye ibintu we watiyumvira kubera wewe niwe ari kuri action akora ico kintu sawa. Je gusa ico nshima ariko arankorera kandi akora neza nta wivu nini arakora kabisa na nta garama je ndi natowe novuga ngo natanze ngo nararishe ko ngo amahera ngo iki nta mahera je narishe arayihagarikira wewe nkawe ni yaniyo niwe yititse kuyihagarikira mpaka umusi zosohoka ndamushimira kweli. Ibindi navyo nyimba niyaninira kyangu turabanye igihe kinini turazinanye. Urumva umuhera hariya mu cyumba abandi ntibabi turaba turi karibu na karibu. Twarashoboye gucana mwariko muratorera amasanamu tubona hari abantu benshi sinzi mbega bijya byo mwavyakiriye gute? Je kweli byarangyoheye kubera narabonye ko abantu kwanza numvirije n'amajambo yagiye aravugwa nabonye ko abantu banyotewe sana ku intara yabo hari ico yo kwerekana ko ifise abantu bashoboye. Nico gituma aho twaba turiko turakorera wahasanga abantu benshi barifuza kubona ikintu gikorwa n'abantu biwabo. Muri iryo ndirimbo turabonamwe abantu bakomakomenga mu ntara aho tubonamwo n'umudije yakomeye mbega wewe mwabateretse intanga ingana gute kugira mu mugonde? Afu kitangaje nuko je ata muntu numwe ndigira mpa n'icumi bose baramfasha kabisa ku mutima umwe nta numwe ndigira ngurira n'ifanta uretse n'ahantu hose nkorera hose nta numwe ndigera mpa n'ikintu na kimwe je ndasaba bakanyemerera mwana w'imuhiri ngukore ngiye kwa fulani ndamusaba ingufashiki haza sinshobora kwankaraza arakora nta numwe ndigera mpa ikintu niki yego no hava mbeshe aho uri mukuru je ndi mukuri kama nyimba no bambeshe bonyene bazovyivugira ndazi muramenyeranye. Ego mu bijanye n'inzego mwarashitse mu nzego murabaza? Jewe waga ndiko ndakora ikintu nsaba uburongozi bwahongiye gukorera ahantu hose nakoreye narasavye nta na hamwe bigeze ugenda ngo bagusubize inyuma bagutera amabuye wewe ivyo bintu uzanye n'ibiki ko biri inyuma y'umuci? Waga nasanze ahubwo abantu bo mu Cankuzo baratahura cyane n'ubu sinahura ingene nabo nyene nasanze batahura. Ntiwo uri kurabavugira ko ariho usanzwe uriho ugira ntibagutera amabuye? Wapi isura no wewe wavuze wenyene ko waciye aho nariko ndakorera hari uburugu wigeze ubona? Apana kuvuga abantu bose twari dufatanye ndakabisa baratahura ibyo ndiko ndakora. Ego hama Arati afisiye migambi muri kazoza? Arati migambi afise ni myinshi ariko uwa mbere ushaka ko woba ugatangura no kwanza kumenyekana wenyene nkawe hafi ibindi bizoza hanyuma. Kumenyekana nkawe ariko akora iki kugira amenyekane nkawe? Apara iyi video ariko aratwereka uyu munsi yagiye kubwira shooting. Hari ibindi biri nyuma byinshi cyane sinshoka ndabikubwira hamwe hari umunsi nzobikubwira kubera ndabivuze ubu no hava nsanga labda birashobora gushika bikakwama uzacavuga ati ni bimwe byaba abantu biyemera mugani naba ngeze hagati niyo mipango ndiko ndakora nzokumenyesha ndazo zobuwa mbere kubimenya. Mwatubwiye ko musigaye muba mu gihugu ca Tanzania aho biti Mwanza mbega aho mubona babakira gute bararyoherwa?
ni vyiza vraiment bararyoherwa kabisa wezi amini ahantu twibereye neza kweri nta ngorane nimwe inyuma y'ubuzi dukora burya bwo kwishugurisha uronka yo kurya n'umuziki turabandanya tangorane kandi dufise abashikaji benshi sana bigaho muratinyuka kuvuga ko muri abarundi canke muvuga ko muri abatanzania nkuko twama tubibona abandi babigira iryo kosa n'umunsi norikora no babara cane sishobora kwihakana iyo Amarati mu kurangiza uba ushimira abandi uba ugayira abandi jewe nta numwe ngayira uretse bose ko ndabashimira gusa hari habo nshobora kuvuga ati kugitengo ku ruhande barimo ashobora kuvuga ati wa mbere je ndamushimira cyane director Kibatari umuntu turi ndi karibu nawe sana turafashanya sana ibintu byinshi kubera nko dufatiye nko kw'indirimbo afise mu kuboko kunini ya cyane kwi video abakabiri ndabashimira abantu twafashanyije bose bafashije kw'indirimbo ndiko ndakora sawa ntaco nabahaye mbwa hari umunsi nzobaha nta buryo bwise ngabo ko bafashije ntaco nzobibuka abandi ndashimira abantu bose bampaye ibibanza byo gukoreramo nk'ivyahe okay nk'ikibanza ca mbere ndagora nakoreyemo sana nabanze gukoreramo inshuro zitatu aho hose nta songo utereka sinereka ko tubona umengo ni ikibanza giteye igomwe gishagije cyane uba bakiguha ku buntu gusa je mpabwa kuri gusa ndamushimira cyane Ramazani okay narakoreye iyi ndirimbo nye ndiko ndakora narakoreye no ku muhande go kwa Misi narakoreye hari n'andi hantu nakoreye amaja kuri biogas yani nakoreye ahantu henshi aho bose ndabashimira kweli bivuye ku mutima tena ama Alati gushika n'ubu nta management araro Alati uko ari nuko nyene nta management araro nkubu hogira umuntu avuga ati je Alati ngo manda mwisi wo mwemerera canke wo muci bitagenda waga avuza nyisi nyesukwa nyisi nyabule twokwerewana urumva yere tujuru hagumagaruka twatumiye sakazi none twogira gute gusa management ndayironse ndazi ibyo bavyiza gusumba no shima hariya muri Tanzania nta uravuga ati jiyara kijinda mukunda cyane reka ndabingene agira kantu mwika kuryohera je kweri sindigera nkoresha ikintu cy'umuntu ubwa mbere nkoreshe no uvuga ati ndakoresha ikintu cy'umuntu bure ni kwa director Kibatari niwe nkoreshe mvuga ati ndakoresha ikintu ciwe bure ahandi ndari ambwa urumva bibaye akaboneka umuntu yo mfata umugongo byo bavyiza gusura Alati ngaha mu Cankuzo hariho abana basanzwe bashoboye bitanga bakora cyane mbega bo nta migambi ufise nabo jewe mugambi ndafise narimse umugambi umwe uko twokwiyunga kugira ngo dushobore guteza imbere umuziki wacu ndazi ko ahari babiri waga usanga mfatanye mu nda murakora ikintu ciza je nashaka kuvuga babona byo kunda tuje hamwe dukore kwanza ubona bizokoroha mu gihe usanzwe uri muri Tanzania n'abari mu Burundi je ko mbona n'abantu abo bakuru bacu bamaze gutera imbere ashobora gukorana umuziki n'umuntu ari muri Marekani akorana umuziki n'umuntu ari Ulaya wanini je ndaha nshobora kuza umunsi umwe nkararanshitse byo kwanga bigatubashimire cyane Alati aya murakoze cyane